ishirahamwe ryacu twararose ingurane muri Paeej. Iyo ngurane zari miliyoni 7,840. Bari bayiduhaye mu 2023 kugira tuzoyirihe mu myaka 3. Muga twe tumaze kuronka iyo ngurane twavuga tuti dukoze tukabona ko turiko turaronka amafaranga yo kuriha ntaco tumatida kurindira imyaka 3. Nukuvuga twahejeje mu kwezi kw'icumi ko mu 2025. Ubu nta deni dufite Paeej. Novuga ngo n'ubuhinga twakoresheje kimwe gusa iyo utoye ingurane yaba yishiramwe canke ikaba y'umuntu umutima wa mbere ushira ko utoye ingurane atari amahera y'ingabire. Hama rero tudukora tuvuga tuti turafungura kandi twongeye dusubize n'ingurane mu gihe kibereye. Ingurane yaradufashije cyane kuko ingurane twayisabye dufise umwuga twize mugabo atagikoresho na kimwe dufise dushobora gukoresha. Akamaro ka mbere ko iyo ngurane twebwe twararose ibikoresho. Hama ntikwari kugira ngo turihe twikureko ahubwo twashaka turihe dusubize amafaranga twahawe na Paeej, hanyuma duce dukoresha ibyo bikoresho baduhaye turi mu nyungu. Impanuro noha urwaruka rwaronkejwe amahera na Paeej. Icambere nuko bogira umutima wo kuriha ko haribo mwe tuza turaganira twagiye duhurira mu makoraniro Paeej yagira iragirisha urwaruka. Jewe aba twashoye kuganira nabwiye ati naho uronka ibihumbi 100 biyemeje miliyoni 3 uragenda ukariha kugira ngo izo miliyoni 3 zozikwize naho hoba mu mezi 2 mugabo ukabaragira nka make makokari.